Twashimiye Imana data wa twese se umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kwasubiye kutwemerera gushika kuri musozi. Amen. Numva ari iby'igikundiro kandi n'ivy'amashimwe. Numva twotangura tugasenga Imana imbere yuko twiyeza n'ibindi dukurikira tugomba guhamagara Imana. Amen. Nta bintu byo gufyina aha atwaje ku musozi ndazi neza turagomba umuntu wese ave ngaha abonye Imana. Amen. Nagomba nababwire ngo tugipanga programa yo kuza hano Imana yarizi ko tuzoza hano. Yego. Twagenda urugendo rurerure kuva mu gisagara cya Bujumbura gushika aha. Imana yarizi ko tuzoba turi hano. Amen. Kandi na shetani nawe yarabizi. Aho rero ntibanezererewe ko tuba hano. Abadayimoni nibabinezererewe. Reka tubanze dusaba ubwiza bw'Imana. Umuntu wese ari hano aze gusenga avuga ngo Mana ndagomba by'ukuri kuza ku musozi kwanje bingirira umumaro. Jewe imisi yose naduze hano ku musozi uyu musozi wa Gihara nagiye mbona Imana. Amen. Sinumwe naduganye umutwaro ngo ntahe ntabonye inyishu y'uwo mutwaro. Amen. Namusi numwe naduganye umutwaro ngo ntahe ntabonye ntahe nabonye inyishu. Kandi hano hantu hari connection. Misi yose ngeze hano ndumva Imana ivuga, ndumva Imana ikora, ndabyumva neza cyane. Hano ndamaze imyaka 11 nduga hahana. Imyaka 11 nduga hahana. Hari igihe byashika nkaza nkamara nk'amezi 3 imisi yose hano ndahamara imisi 3 nduga kuwa mbere manuka kuwa kane nduga kuwa mbere indwi yose niyikurikira amezi 2 n'igice yaraheze amezi 2 ndahamara imisi 3 ndahanyagirirwa ndahakubitirwa n'izuba ahantu haragera igihe tunyotegwa tukaja kuvoma hariya ku mashuri hariya amazi yo kunwa tugaca hamwe twaciye tukazunguruka epfo hariho umugezi akaba ariyo tuvoma umaze imiti 3 imisi 4 utajya utanywa imvura igukubita izuba rigukubita hamwe ugenda urazungurirwa byara akakaderi akakinju byarashobora kukunanira kukadugana kujya musozi twaduze ufise udukinju tubiri bikananirana kugira uhaduge nuwo kugiye ngo nk'ibihumbi 100 wari kukamuha umutima uri kurasha umutima ugomba gukoroka amahaha agomba gucika wabuze impemu twarahaboneye Imana Yesu aduvaje cyane. Amen. Ibihe tugezemo cyangwa ibikorwa tugezemo byavuye ahantu ishengero turiko turasengeramo byavuye ahantu izina gishengero hari ibuye ndaribereka kumbure sinze abashoboye turashobora gushikako Imana yamereye ko amasezerano yamereye ko izina gishengero yamereye ibintu byose ivyo uri kurabamwo ivyo uzobamwe ejo ibizogushikana ahantu ku rugero byavuye ku uyu musozi. Cyo bituma rero kuba waje ahantu hisezerano umenye nawe ngo isezerano rirashitse ku buzima bwawe. Reka rero tubanze dusabe Beriye asengera ahantu dusaba ubwiza bw'Imana abamarayika abakerubi n'abasarafi baze bagota ahantu ahejeje gusengera ahantu incansenga rero mu mwanya wo kwezwa umuntu wese yisabira imbabazi nta mwanya munini cyane tuza kumara turi mu bintu hirya no hino turaza gufata umwanya w'ijambo ry'Imana atari umwanya munini cyane amajambo y'Imana mwarayumvise mwarigishijwe mwama mwigishwa naho ne tuza gufata umwanya munini cyane mu ijambo ariko turaza gufata umwanya wo guhamagarira hano Imana yo mu ijuru kuko ntabwo twaje kumva ijambo ry'Imana cyane ariko twaje gusengera ku uyu musozi. Amen. Imana ishimwe. Twaje gusengera muri iki kibanza nico gituma mu mwanya turasengera hamwe turasengera imitwaro hamwe ariko mu wundi mwanya umwe wese ari deplasa afuka mahigwa hamagara Imana wenyene agira isezerano n'Imana asaba Imana icyo ashaka kandi ndifuza ko mu gihe atari kinini ubu Imana ya Repentance cyangwa Imana yacu iri kirakorera muri chiffre 3. Amina. Amen. Kirakorera mu biharuro gatatu. Nagomba mvuge ngo mu mezi 3 bitarenze muhere ko yitariki muyandike. Mu mezi 3 tuzogaruka hano tuje gushima Imana.
tuzoza hano twongere dufate amabisi n'imiduga tuze hano gushima umuntu avuga ngo ndagushima ko wakoze iki ndagushima ko nabonye ariko hari abantu babyumva ngo batere haleluya yafashijwe n'ukuri kose amezi 3 uhereye itariki tushake tuyandike tuyikurikirane hanyuma mu mezi 3 bitarenze nimba ari hazoba kuwa Mungu niho tutazoza hano gusa ariko nimba hazoba ari umunsi wari wo wose umunsi kwiza amezi 3 tuzoca twongera dufata imiduga tuze hano dushima Imana kubyo yakoze dushima Imana aho izoba itugejeje ndazi hari ibintu byinshi izoba yamaze kwishura ndazi hari ibintu Imana izaba yatugejejeko ndazi hari imiryango Imana izoba yuguruye hariho yarikoze izoba zarasenze ndazi hari urugero tuzoba twaduzeko hoba mu buryo bw'imwe no mu buryo bw'umubiri hari Imana izoba yakoze ukirakore irikirakorera muri chiffre 3 mu myaka 3 mu mezi 3 mu ndwi 3 mu minsi 3 mu masaha 3 Imana ishimwe. Reka rero dusabe Jide frere na Berie asengera ico gikorwa hanyuma mu windi mwanya turasenga ndazi Imana irakora. Dusenge.